mwibaza yuko tugira twiga iki kuno mugoro ugerageje kuraba iminsi tumaze umva uno munsi wo hateme iyahe Alo niyo muri nta teme waje uzanye ku giti ciwawe ko imeze kose wategereza kuba ufise ikintu waje uzanye mu mutima wawe sa gushima mwese ni gushima nta baje uno munsi honyene batari bwaze kuva dutangura reka tugende mu ijambo ry'Imana turaza kubimenya nitwasoma ijambo ry'Imana. Haleluya, amen, amen. Turabu ubutumwa bwiza bwa Luka, iravuga gose mu igabanye gatoyi. Ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 18 shaka guca ahantu twize ku munsi wecu kugira ngo nze kubandanyiriza ahandi. Mwahageze Luka 18 guhera ku murongo wa mbere. Haranditswe ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagire isoni ku bantu. Muri icyo gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi amusaba ko amucira urubanza rumukiza umwansi wiwe. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati naho ntatinya Imana kandi singire isoni ku bantu, ariko kuko uwo mupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza, ngo ntiyame aza iminsi yose akanzigiriza. Kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ivyo uwo mucamanza agabitanya yavuze. Mbega none Imana ntizocira urubanza rukiza? Mbega Imana ntizocira urubanza rukiza abo yatoranije bayiborogera ku murango no mwijoro naho ibatevya? Ndababwira yuko izo rubacira vuba. Ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga kwizera mw'isi? Amen. Naha nshaka juste kusoma ndahavuye ku gatoyi ku kintu mwe muyera yanganirije ku munsi w'ejo igihe twari ko turahiga ko mwibaza ko ari igiki cyatuma uyu mufakazi adaheba. Mwibaza ko ari igiki? Yarabizi neza yuko umuntu yagiye kurondera ko urubanza ari umuntu agabitanya atamuntu n'umwe yubaha muri cyo gisagara kandi ntanatinya n'Imana, ariko we akama agaruka iminsi yose kuri we kugira ngo amucire urubanza rumukiza. Uyu munsi umucamanza ari hagati yacu, umucamanza dufise uyu munsi twisunze igisomwa ni Imana, sivyo? Muri iminsi yacu y'amasengesho twari tumazemo iminsi, umucamanza mukuru tukene ko ducira urubanza ni Imana. Ariko umufakazi ni jewe nawe. Uyu munsi turi hano nitwe dufata icyo gicapo cy'umufakazi. None mwibaza yuko ari giki gituma uyu mufakazi yicaye ngaho uyu munsi Imana imucira urubanza rumukiza? Nasanze ijambo ry'Imana rigoye gutahura. Murabona niba nje kuvuga, hari abantu batatu babaza ivyo nje kuvuga byo ca bihinduka. Cyo gituma numva shaka kuvuga neza kugira ngo umuntu wese yaje ngaha muri kuno mugoroba atahura ikintu Imana ikeneye. Nagomba ndababwira ikintu kimwe. Twebwe
twebwe twama twibwira yuko kuguma tubwira Imana ko ari byo bintu bihambaye cyane ku Mana, kuguma tuyibutsa sico kintu gihambaye ku Mana. Oya, icyo sico gihambaye ku Mana. Ikintu gihambaye ku Mana nuko ubandanya utenda kijya kintu keneye, yuko sije idahinduka, yuko icyo ukeneye kidahinduka, yuko icyo ushaka ari cyo ukeneye ko Imana ikora. Urazi impamvu ndababwiye amajambo? Numashaka kubwira ijambo rivuga kuri umugoroba ngo witega Imana mu nzira zose. Mu nzira zose n'iz'abacamanza bagabitanya, witega Imana. Iyo kwanza ari inyigisho ya mbere dusoma ahantu. Nta hantu na hamwe ndabwira impamvu ndiko ndabwira ijambo. Mu bisanzwe uyu mugabo nagerageje kumwiyumvira ku munsi w'ejo. Uyu mugabo Papa Jordi asumba na Shetani. Ndakubwira impamvu asumba na Satani. Bibiliya ivuga yuko Satani atinya Imana kandi agahinda n'agashitsi muri Bibiliya. Ariko Yesu yarasubiriye neza yuko uyu ari ngaha ntatinya Imana. Urumva mu yandi majambo kuri Satani vyofuma paraporo yawe. Kugira ngo ndakubwire ngo l'impossible n'existe pas. Icyo wubwira yuko tanzira coronka kirafise inzira yacu. Nimba uyu muntu ashobora guca urubanza rukiza akarucira umuntu ari feble gusuma abandi bose, wewe ufise umucamanza atagabitanye. Uyu mufakazi ikintu numvise nashaka gucako kwaza kuno mugoroba nuko Bibiliya ahantu ivuga ngo haheze iminsi, nejo barabivuze, haraheze igihe kirekire aguma musubizayo agaruka, igihe tutazi. Ariko uko musubizayo yamagaruka avuga ngo ncira urubanza runkiza. Sishobora guhindura sije yiwanje nazanye imbere yawe. Nabo bakumbwiye yuko udashoboka, jewe kuri wewe ndaza kuhakura inyishu nshaka. Urubanza runkiza ni inyishu yanje nshaka jewe. Ni cya kindi cyatumye nshobora gufata iyi minsi ndiko ndasenga. Ndabwira impamvu. Hari abahinga, turakiriye abavukanye muri Kristo batugendeye no munsi. Mumbabarire natwawe numvise umengano cyane ninjira mu ijambo ry'Imana, ariko turabakiriye benshi barabaza ku munsi wa kane. Turabakiriye, Imana ibahezagire. Nibukijwe no kumbonye mami tumweruka kera, karibu cyane. Imana ibahezagire n'abandi bose. Urashobora gutarika ikiganza tukagupepera gusa tukubone basi ko waje. Imana iguhezagire, Imana ibahezagire, karibu cyane. Mwiyuve muhira kandi no mugoroba ubabera umugoroba wanyu namwe. Amen. Tubandanye rero hano ringeze. Sinzi hari abantu abana b'Imana mugabo nabahinga. Muraza kumva ubuhinga nshaka kuvuga. Naba expert bafise doctora uti mubiki mu kudendebukirwa. Umviriza, murabona ko iyi minsi iri here aza kuva ngaha, vya bindi vyose yaramazemo iminsi abona yuko bidakunda, kandi amaze iminsi nari karaza abona ko bikunda. Hari abantu kuza imbere y'Imana mu mwanya mutoyi, umwanya muto urashobora kubona kuvuga ati sha uyu ndamuravye ntazogenda Imana itamuhaye ikintu. Uwo mwanya gusufe guhera, uwo mwanya arashobora kudendebukirwa ukiyumvira uyu ni wa wundi ahora asenga. Hari abantu b'abahinga badendebukirwa ku buryo ushobora kumubaza ati uri siri kukijijwe. Imana yo mu kivunga y'abandi arayivuga mukamenya yuko ayifise, ariko Imana yo ku giti ciwiwe ashaka n'umuhinga mu kudendebukirwa. Mu yandi majambo ubuzima bwiwe bw'imwe buruhishijwe nuko ntarama. Apana kurama kubera ngo Imana itarakimwe yoshobora. Imana iraraba ko yopwiza inkomezi zo kurindira ikintu Imana yiteze ku Mana. Nagomba nababwira ikintu kimwe mutazi. Murabona muri ibi bihe tumaze mu minsi byo kwitega kugira neza kw'Imana, nagomba nababwire yuko atagitangaza gihari muri bino bihe hakurikiye igihe gishobora kukuriza. Urashobora kurira yamarira yandi, ariko bidasobanura yuko Imana itahari. Bana b'Imana, abantu bagivye Imana
n'abantu bameze nk'uyu mupfakazi. Ndabizi ko bakumbariye yuko udaca urubanza rwiza, ariko kubera je icyo nshaka nako barabwira ikintu kimwe, Imana ikidukorera bivanye na determination dufise twebwe. Murabizi ivyo? Ego Imana ikintu dukorera, ikintu Imana twishura, ikidukorera bivanye n'ingene tugishaka. None mwibaza yuko uyu mugani wari uwiki? Nimba atari ivyo, uyu mugani uvuga ikintu kimwe gusa, ntuve kuri sije ushaka, ntuhindure impamvu yakuzanye. None ndababaze ko yarabizi ko umucamanza gabitanye, yagiye yarabizi, ndabizi ko cyagabitanye, mugabo ngira ndamwereke yuko bere data, nimba utarubizi, ukwihangana kunesha ikintu cyose ukwibaza mu buzima. Ukwihangana. Narageze kubacira umugani w'abantu babiri. Narageze kubacira umugani wa Yakobo, Israeli, mugabo nababwiye na Esau. Umugabane wa Esau yawuronse kubera kwihangana. Sewe yararize kuri sewe aramubwira ati nahejeje guhezagira. Murabiki ikintu basha, murabiki ikintu. Umugisha principal yari gutanga, yari kumuha, yarahejeje kuwuha Yakobo. Hama arapersevera, ararira. Ngira yari kana mwishuza na za nyama yiwe yaguma muho iminsi yose. Ararira. Aramubwira ati data, none ushaka kumbwira yuko nta mugisha numwe usigaranye? Se baramubwira ati ntawo. Shaka kubereka iki? Ndiko shaka kubabwira yuko ntibaguhende, icyo ushaka kirahari. Satani ntakuganirize, icyo ushaka kirahari. Impamvu gihari nuko gishaka. Yari kutagishaka ni cyari kuba gihari. Nubu nta muntu yumvise ikintu mvuze. Ararira, bamaze kubwira ko atawo. Naho bakubwira ngo ntawo, urahari. Abihangana toujours urahari. Abihangana toujours urahari. Aramurira amwe ati ntawo, mutoyi wawe yawutwaye, ntawo. Esau yavuga ati ko atawo rero nta kundi, reka nabivuge. Arapersevera ku mavi ya se wiwe gushika se yamubwira ati none yawukuye he? Ko yari yamubwiye ko tawuhari, yawukuye he? Aramubwira ati genda uzokorera mutoyi wawe azogusumba, ariko hazogera igihe, mwumve, hazogera igihe iyo ngogo yamutoye kugusumba uzoyikura. Abasoma Bibiliya agende musome. Yakobo yaje amuzaniye ibintu azi yuko havamo amuhendesha ibintu ngo akira kuko bameza gihe je ndashobora kuba ndagusuma. Yamusubije inyuma aramubwira ati genda umubwire yuko ufise ibintu vyose. Hera barenda bari ikintu kimwe. Murabiki gicapo, mumve ikintu cyako babwira. Murabe iminsi Yakobo yamaze kwa inarume, kwa Labani. Yagarutse afise. Esau ntiyasigaye hari. Mugabo raba Yakobo yaragiye agaruka asanga na Esau nawe nyine afise. Ahantu muhora muhiyumvirako urugendo baragiye bose, mugabo umunsi wo kubonana bagarutse bose bafise. Icyo udahawe kugisezerano, fukama ugihabwe kubwo kwihangana. Ego nagomba nakubwire ayo marira yawe ari mu bintu bituma inyishu yawe inyaruka. Reka kubona ngo ndiko ndarira ngo nce nihebura kuko ntavyo. Rira mugabo inyuma yo kurira wihanagura. Ukwihangana kuravyara. Mwana w'Imana, ukwihangana kuravyara. Nagomba nakubwire amaherezo icyo ukeneye uzokivyara. Ihangana. Ukwihangana kwiwawe kwatugwe imivyizigiro. Ntuhindure sije. Uno mugoroba numva no kukubwira ngo ntuhindure sije. Ushaka kubivamo ndagusubiriyemo, subira ufate vya bindi. Ukwihangana kuravyara. Yarafise ijambo rimwe gusa
aramwirukanye ejo mu gatondo araje, ncira urubanza runkiza umwasi wanjye. Genda, nta rubanza zo gucira, urabizi ko ngabitanya kandi urabizi ko natinya Imana. Sawa, murakoze. Ejo mu gatondo ninde? Ni wa mufakazi. Mwagarutse mushaka iki? Ncira urubanza runkiza umwasi wanjye. Ntago taha, murakoze. Ejo mu gatondo ton ninde? Muriko murivira ubuzima bw'uyu muntu. Nenda babaze, nimba Yesu yarabivuze mu ijambo ry'Imana, wibaze ko tuzahamagara kubicamo? Nimba vyanditswe, tugenda twisubiza ko vyanditswe. Mu gatondo haraheze ukwezi kumwe. Ninde? Ni wa mufakazi wa cyagihe nari ngahejo. Wasubiye kugaruka. Yego. Ntiwumva? Ndumva. Ahubwo ni mwewe mutaranyumva. Ncira urubanza simpindura. Ni bande batitege guhindura sije? Ni bande batitege guhindura sije? Ncira urubanza. Ncira urubanza runkiza. Nigo shaka. Amaherezo uwitwa kwa gabitanya, iyo rokoro umukecuru yarayibase. Nimba yari yaragabitanye ku bandi bose ndatinya Imana, kuri uwo mufakazi yaramumanuye kugira ngo yereke yuko umuntu wese akwiye kubaha Imana. Umuntu wese mwende majambo, kuva umunsi yamucira urubanza, ijya rokoro yari ipfuye y'ubwabitanya kandi adatinya Imana, yari iheze. Uyu nagomba nakubwire, nta kintu na kimwe kwihangana kutokuvyarira. Nta kintu na kimwe. Sinzi icyo ushaka, ariko umenye ko Imana ni Imana y'abihangana. Yego. Mu yandi majambo rero, niwitege Imana. Imana nimba itarahindura sije wayibwiye, kubera iki ushaka kuyihindura? Imana nimba itabivuyemo, kubera iki ushaka kubireka? Reka nsome Luka 8:4. Ishengero rinini rirakorana kandi abavuye mu bisagara byose baza kuri we, abacira umugani ati, umubivyi yasohoye imbuto ziwe. Akibiba, zimwe zigwa iruhande y'inzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazinobagura. Izindi zigwa ku rutare, zihejeje kumera ziruma, kuko zibuze ahabomvye. Izindi zigwa mu mahwa hagati, amahwa amerana nazo arazinyoha. Izindi zigwa mu ivu ryiza, ziramera, zama impeke. Muraba ahantu kuva twatangiye gusoma, ntibari bwatubwire iyi mbuto yariyo. Mumve iki kintu gitangaje. Uri kurasoma ahantu Yesu aca umugani akubwira yuko ari imbuto. Ni imbuto kana kabateye. Mugabo imaze kugwa mu ivu ryiza iramera, baca badefinisa imbuto yariyo, yuko ari imbuto ishobora kuva mu iki? Impeke. Swata amasaka, swata uburo. Nta nzoga nanyoye z'ikirundi, mugabo nibaza ko ari ivyo bibiri. Imvuzo mugabo narazinyoye. Twarashyira mu isukari byo. Rabaka kantu gusa. Kuva aho batanguriye, aho zagiye ziragwa hose, ntibigeze bavuga ubwoko bw'imbuto. Ariko ahageze ko zigwa mu ivu ryiza, baca baravuga ati, iyi mbuto yaguye mu ivu ryiza niyi. Ndaza kuhaca kugira ngo ndahasubiremo ndahanonosore. Izindi zigwa mu ivu ryiza, ziramera, zizana impeke, imbuto imwe ikama 100. Avuze ivyo, avuga n'ijwi rirenga ati, mumvirize ikintu yavuze, uri n'amatwi yumva
yumva iki? Yumva ujya mugani bajeje guca w'imbuto zaguye ku rutare, izaguye mu ibarabara, izo bano baguye, izaguye mu mahwa, n'izaguye mu ivu ryiza. Aho rero n'amatwi yumva niyumva. Agiheza maze abigishwa biwe baramubaza bati uwo mugani nibaje none nta matwi bagira. Maze abigishwa biwe baramubaza ati uwo mugani icyo usobanura. Arahabwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Mwende majambo iyo atabatoranya nabo nyine bari gutaha nkuko abandi batashe. Mbwira mugenza uti burya uri ngaha kubera watoranije, ugira wumva ivyo abandi batumvise. Yego. Arababwira ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, ariko abasigaye babibaririrwa mu migani ngo barabe yamara ntibabibone, bumve yamara ntibabitahure. 11 umugani n'uyu, imbuto ni ijambo ry'Imana. Abiruhande y'inzira nabaryumvise. Mumvire aho nakuye cyaki navuga ngo hari abahinga mu kudendebukirwa, hari abahinga mu kwihebura, hari abahinga mu kuva mu byo bari bakeneye. Aragishaka ikintu mugabo yumvise ijambo rimuhumirize ko gikunda, umwanya mutoyi abakivuyemo, abakiretse n'inyuma y'aya masengesho tumaze iminsi tuko turavuga yuko ava ngaha inyuma y'iminsi 2 iminsi 3 yabivuyemo. Ubu bwoko bwabo abiruhande y'inzira nabaryumvise, maze Satani yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Abiruhande abo ku rutare ntabumvise iryo jambo. Aba rero ni benshi muri eglise. Urabona abo ku rutare ni benshi cyane muri eglise, ni benshi. Abo ku rutare nabumvise iryo jambo baryakirana umunezero. Barako barakira ijambo ry'Imana, barashobora kuva hari inyuma bakaza gutanga ishikano. Ndaryakiriye nijya bafise umunezero mwinshi. Mugabo imbuto yaguye hehe? Ku rutare. Umunezero umviriza, ariko ntibagira imizi, bizera akanya gato, maze mu gihe kigeragezwa bakarirekura. Barabimana ndabaza ikintu kimwe. Mubibaze yuko Yesu kugira ngo acire abantu uyu mugani babwira yuko ijambo ry'Imana uryumvise riri capable ko kuzanira cya kindi ushaka iyo utadendebukiwe. Wibaze ko Yesu yihenze? Mwibaze yuko uyu mugani ari gufa guca umugani gusa? Ijambo ry'Imana riri capable kuvyara ikintu ushaka. Aha mwene mufise amasije mushaka, ariko twebwe dufise ijambo rishimangira ivyo bintu mwaje muzanye imbere y'Imana. Nimba mushobora kuza imbere y'Imana mufise imitwaro, hama mugahura n'Imana ibaremesha yuko bikunda, taha mwemereye yuko bikunda. Ndababwira ikintu kimwe, twese turaca mu bitugerageza bitari bimwe. Turaca mu bitugerageza bitari bimwe. Hari ibanga je naramaze kuryubaka kandi Imana ishoboze mbandanye ndaryubaka. Iyo numva yuko mfise imitwaro y'ibintu bindemereye, ibintu numva yuko biremereye ubuzima bwanje, ibintu numva yuko shaka gusengera, ndabisengera muri wa mwanya ugoye gusengeramo. Ndondera ujya mwanya wo mwijoro. Urabona mwanya wo mwijoro nzi yuko ugoye, kandi ujya mwanya murabona imyaka yose maze mugakiza ndi pasteur, biragoye. Ndagusubiriyemo, biragoye kuvyuka gusenga mwijoro. Si wewe wenyene nturi umuhinga kugira ngo bimenye neza yuko bigoye. Kubera iki? Ndagusubiriyemo, nimba iri bango tarurizi, imyaka yose maze ndi mugakiza senga, nagomba ndakubwira itangazo. Nimba wibwira ngo bihora bingora gusenga kuvyuka saa 8 saa 9 gusenga, ngo nuko rabonye pasteur bigoye, numva ndakubwire ku mugaragaro, gusenga mwijoro nanje nundi uzubaza umukozi w'Imana wese arakubwira yuko biremereye.
biragoye kuvyuka gusenga saa 8 saa 7 saa 9 gusenga biragoye. Kubera iki bigoye? Kuko Imana yaturemye mu ijoro ngo tujyame, ariko hagera kuryama tukayereka yuko n'umwanya twemerewe dushobora gusubira kandi kwisenga. Rero muri uwo mwanya ugoye, muri uwo mwanya usaba sacrifice ikomeye, niyo nanje nzana ya mitwaro ya yindi remereye. Ujya mwanya ugoye niyo nanje nzana ibigorana. Kugira ngo ndakubwire iki? Ndakubwire ngo nivyo ushaka pour le moment, menya neza yuko hari ikiguzi bisaba yo kubirindirana. Igikuzi ndakubwire ikintu kimwe, iyo uzi icyo ushaka ikiguzi kiroroha. Iyo uzi ikintu ushaka, iyo uzi ikintu ushaka ku Mana kikuremereye, ikiguzi cyose wotanga kiroroha. Hari umuntu wobwira ngo turakeneye kugira Tour du Burundi, niwe yeheza tuguha muri yaridi. Arashobora n'amaguru arashobora kwemera ko ayikora kandi bidashoboka, ucupfa. Ntushobora kuzunguruka Burundi bwose utaruhuka ngo ugaruke urapfa. Mwa hari umuntu yo kumva uremere bw'ayo mafaranga, umuri yaridi ndagenda kandi bidashoboka. Ariko twebwe ivyo twizera ku Mana birashoboka mwana w'Imana. Naje gukonkriwa gushiraho indunduro y'iyi minsi tumaze iminsi y'amasengesho, ndakubwira ijambo rimwe gusa, ni witege Imana. Ni witege Imana. Ni witege Imana. Kuko Imana si umucamanza agabitanya. Yesu nawe nyine yavuze ngo Imana ntabwo igabitanya kuko izobacira urubanza rwiza. Icya kabiri ntuhindure sujet de prière wajuzanye imbere y'Imana. Ego. Ntuhindure impamvu igutera gusenga Imana. Wibaza ko nabasomeye ahantu kugira ngo ndababwire iki? Nabasomeye ahantu kugira ngo mubimenye neza yuko kudendebukirwa ni wava ngabira hari. Ibikudendebuza, ibikugerageza, ibishaka kugukuramo icyo kintu ushaka, aho hanze birahari ni wahaguruka. Uyu mwanya uri kurakira imbuto uri kurayumva, sohoka ucuvyumva. Nibirindira umwanya muremure ucuvyumva. Wibaza ko biza kubera iki? Kubera icyo twamaze kwakira. Haleluya. Imana ishimwe. Abo ku rutare nabumvise iryo jambo barajyakiriye. Kwakira ijambo ry'Imana si kibazo, kurizigama icyo nicyo kibazo. Kuzigama icyo kintu nicyo kintu gikomeye. Nahandi kuvuga ngo mwajakiriye, yego mwese ngaha muri ko murajakira, ariko après kurizigama nicyo kintu gikomeye. Ni nacyo kintu gikanga Imana. Nicyo kintu cyonyine Imana gituma Imana yishura umutwaro, nta kindi. Kubona yuko icyo umuyibwira nawe ugishaka. Haleluya. Amen. Mana ndabwira ikintu kimwe. Urugendo ngendanye n'Imana, hariyo liste y'imitwaro n'ivyagiye birandemera, nagenda abwira Imana. Nagiye mbona Imana ivyishura. Nta muhinga hari atari ukwihangana. Nta yindi experience hari. Ni washaka izindi zose zihoze, fata experience yo kumenya kwihangana. Experience yo kwihangana. Hariyo abantu bakishijwe imbere yacu bari miriro, mugabo babuze ikintu kimwe mu rugendo rw'agakiza: kwihangana. Ukwihangana kuramaze gukorora abahizi benshi baramaze kubivamo. Kubera iki? Kwihangana. Arahura n'ivy'Imana, ibintu atabona bidasa n'ivyi. Urashobora ndakubwira ikintu kimwe mu buzima, urashobora guca muri periode umuntu wese ashobora kukudefinisa uko ashatse. Ukanasanga n'abakudefinisa uko bakubona. Ariko nkundira ndakubwira, muri ivyo nawe udatahura, gumya kwihangana. Muri ivyo udatahura, utazi inzira yaho bija niyo biva, gumya kwihangana, komeza gusenga Imana. Nta yindi nyinshi hari. Waragaragaje kurundira inyinshi ahandi hantu byaranse.
urafise complexe z'ibihe ugezemwo, complexe z'imyaka ugezemwo, aho ivyo ushaka utararonka, abakubona ukibwira yuko bariko baragucira urubanza atago. Mwana w'Imana, wasenze Imana yumva, wasenze Imana yumva. Hari ikintu cyantangaje mu bintu bijyanye no gufiansa, kiratangaje gusa. Urabona, uri umuhungu urashobora gukunda umukobwa, ukamukunda akakwanikira akakwanga, urabibona, akakubwira yuko uri mubi mudakwiranye, urabibona. Ikintu cyarantangaje Papa Jordi, kandi mwese abarongoye n'abarongoye mucya mucyumva. Urabona uyu muntu yakwanse, nawe nyine arafise uwamwanse. Mwende majambo twubahane, dutahurane, nta muhinga rimwe. None wowe wirukiye inyuma, si abiko kuwaka, biri kuwaka, biri byarabaye, byarabaye, tuvyemera uko niko bimeze. Urashobora ugakunda bakakwanka. Hama rero ikintu gitagaje, wowe undi nawe uriko urakunda, arafise nawe uriko arakunda nawe nyine yamwanse. Ico nkundira Imana gitume mvuga ibi bintu niki, urabona wowe yakunze akakwanka, iyo uparvenye kuronka ugukunda usanga asumba wa wundi wari kuririka inyuma. Hama wa wundi nawe yakwanka, wa wundi yakunda ngo bakundana akamwankira, aronse nawe umukunda. Mungu aratuzungurushaka. Ivyo byaratubaye ko twese. Na wa mukobwa yibwira ninde ariko arahezagirwa n'umwana, oyeraba na wa wundi yibwira yuko ari ebana ni muzuri watari we mwana we mwanamke bari mukataraka, nta muhinga hari. Nawe nyene afise wa mwansi, hama giye yaronka yarabonye yuko yaronse usumba wa wundi yaguma yiruka inyuma. Twese nuko, twese nuko, twese nuko, nuko isi imeze. Bisaba kwihangana. Amaherezo yo kwihangana aguha inyishu, iguha ituze mu mutima. Bana b'Imana, Imana irishura, Imana irishura kandi Imana irumva. Nagomba nabwire, Imana irumva uburyo idetaya n'amarira y'umuntu ari kararira, ikavuga ati ari kararira kandi ndamushi nzomuha. Ni kubiri gushaka kubivamo, kandi Imana yaramaze kuvuga ko izoguha. Iyo yaramaze guheze kuvuga ati nzomuha, umukobwa wanje nzomuha, igete wanje nzomuha. Igete ntubivemo, nturekure, ntuzi icyo Imana yamaze kudesida. Icyo ucemezwa, nagomba nabwire, icyo Imana yamaze kudesida ucemezwa n'ingene uguma kuri icyo kintu. Ucemezwa n'icyo kintu, ucemezwa n'icyo kintu. Iyi minsi ine witega Imana, witega Imana, witega Imana. Nabasomeye rondera kategori wiprasamo, ariko Imana idukunda ishima yuko ducika ivugiza. Imana idukeneye ko tubivugiza, ntikeneye ko tuba urutare, ntikeneye ko tuba amahwa, ntikeneye ko tuba kunzira, ikeneye yuko ducika ivugiza. Kuko ni iyo mbuto niyagwa mu ivugiza, abantu bose bazobona icyo iyo mbuto yamye. Iyo mbuto bazobona icavuyemo. Iyi mbuto Yesu arayivuga mugabo igihe yagwa mu ivugiza niho bayidefinisa ati iyi mbuto yari iyi, sinzi imbuto yiwawe ukeneye kwizomera, mugabo ndakwingize ngo uyihivugiza, yihivugiza. Sha mwana niyumvira, iyo tari kuba dufise Imana tunyoba tunafika mbali. Mwana nibazana nuko ngeze uyu munsi, kuko aba bantu bose mubona twahuye kubera agakiza. Cyawe yumvira iyo atagakiza wari kufise, wari kubuzeranye n'abandi. Icyo nabonye cyo kidashoboka, nawe agaragaza kubikora. Ntushobora kuvuga ngo je ndende bukiyo ngo ndabivuyemo ngo ndaguye. Urano usubiye inyuma, usanga ba bandi wasiga baragusize kera. Mwandi majambo, usubiye inyuma uguye uhinduka umupeiza, usanga ivyaha vya bindi waheruka barabihejeje, vyaraheze, nta nivyo ushobora gukora, barabivuyemo bageze ku bindi.
Mushaka kuja hehe ko twamaze gufatwa na kamasho? Ihangane. Nakijijwe ubutumwa bwiza bwamfashe ndi mu kiriyo. Ahantu nagiye mu kiriyo hari muri 2004. Uwabuvuze sindamuzi, sindaramwibuka. Nawe nyine ntabizi yuko nakijijwe. Ntabizi yuko ubutumwa bwiza yavuze ku kiriyo kwa bari dia mwijabe nkiciga kuri College Bwiza. Ntabizi yuko bwamfashe. Ntazira ico navuyemo. Ariko narumvise. Shamwimbira rero zambiza mu 2004. Apa yakaya telefone aba yakora batubote. Akuna Android, akuna bituye muzuri ibi byo munora munavara hivi hapa. Muramaze kubona ya filime ya mafilime ma voyage dans le temps. Muramaze ko daramaze gutahura impamvu abarozi bataje muri Amerika ku rutaro. Mubisanzwe kera none navyumvira ati kwari kibatajayo. Kwari ikintu cyoroshe. Natawe impamvu batajayo. Biroroshe ko yojayo sivyo? Kubera katajayo. Urazakiyeyo. Ntazaho yo kwatari sirahariho. Nabo murumva nabo mumvise ko tezabubanza ngo yaguye kuri zone. Arakaraguruka. Yaguye mu rupango. Ntamenya aterisa jayibera. Nageze kubona video. Nimba ari umuvyeyi we yaramurungitse amukuye hehe muri Afrika. Ageze muri Amerika umva agenda yambaye impuzu zo muri Afrika. Nagomba nabwire. Uramize impuzu twambaye nga. Urashobora gushika muri Amerika hano ugasanga bakuravye. Uko bimeze ko si umuntu. Si wo muri kino gihe. Uravyumva? Uwo muntu yaragurutse yaterishije aterisaje akorokera kuri feruje imbere y'umupolisi. Nacevuga ndatawe impamvu bataguruka. Polisi aramuraba. Amuravye abona impuzu yambaye sizo muri ico gihe. Uravyumva? Amara mubazo uvuye he? Era nta passport agira. Niba ushobora kuraba ingene yinjiye entrée sortie nta bihari. Ushaka kubwira ko uguruka ugenda hano bakubaza ingene winjiye ukabibura. Urazima bo gufunga imyaka yawe yose. Kuko bagukonsidera nk'umu extraterrestre. Ntibisobanutse ingene uvuga ngo ugiye muri Amerika ku rutaro. Rero ndabivuze kubera iki? Ngo nababwira nsubiye inyuma ngo ngiye kuri ivyaha vyo muri 2004. Nosanga ntasa n'igihe nasize. Sinsa nacho. Kuko ugarukira kuri vya bindi wasiga. Vya bindi wakora nivyo uherako. Ivyo usanga rero ubikora atawundere karabikora. Soko yabesha yisha bashabihombesha. Biri muri sorde. Gumya amaguru mu Mana nta handi ufise ho kuja. Kandi emera ivyo ushaka Imana bigukorera kuko nta wundi azobigukorera. Allo. Eske burumvikana ubutumwa bwo kuri umugoroba? Wihende usubire inyuma. Uzokwisanga udasa nabo muri ico gihe wasiga. Cha wiyumvira impuzu twambara muri WTM ingene zari zimeze gute? Amen. Pastor yatuvuze yatubwiye inkuru y'ujya musore yasuzuguye abavyeyi biwe bamurungitse kugira ngo abe kirokora cy'umuryango aja muri Australia. Baguma bamubwira rungikira umuryango abashiraho kanyaro ngo narabahaye sinzosubira kubaha nanje simfise muri imenya. Baramugarukana mwijoro imiti irahari ntibabeshe. No muri Bibiliya irahari barazuye Samweli. Abafumu barahari imiti. Inkomezi z'umwiza zirahari. Umuhungu waramukuye muri Australia. Mu gatondo yisanga Kongo. Ikibazo rero
ikibazo ntazofa asubiyeyo. Kubera iki? Nta sorti kuri aeroport babonye, pasiporo y'ibiri hariya ntibikunda. Ndiko nabwira amablage, ndiko nabwira amablage abereka yuko inyuma ntaho. Nimba wiyemeje ivyo ushaka vyiyemeza ubandanye muri ivyo nyene. Nimba wumvise umufakazi, buwo mufakazi kuno munsi, umufakazi Imana ikeneye kuno mugoroba ni wewe. Nimba yaguciriye umugari urakeneye urubanza rugukiza umwansi, urakeneye umviriza iyi kuberesije ncira urubanza runkiza, ncira urubanza runkiza, ndakeneye urubanza runkiza, peu importe ndakeneye urubanza runkiza. Ukwihangana kwawe kuzoguha ikintu ushaka. Ego hari ivyo muzohabwa kubwa amasezerano, hari n'ivyo muzohabwa vyawe no kwihangana. Amen. Nababwira ikintu kimwe, ni kubera gusa banka kubitubwira, baranka kubitubarira. Nta muntu numwe, umuntu wa mbere kwisabihiwe ni umuntu yaguye. Umuntu yaguye ni nk'umuntu yumva mangati. Umuntu yaguye n'umuntu agwaye amangati. Urazi impamvu agwaye amangati? Arazi ukuri, arazi n'ikinyoma. Cyumbwira rero iyo vurugu. Iyo wariye nabi ntudahwa, ntujya muri tuwarete, uguma kuri standard nkuriki. Urazi ikintu kibandanya gusa imibe. Kandi iyo mibe inukira wewe. Nuko mutumwe umuntu agwa nibaze baguhende nta munezero yigeragira. Kubera iki? Ntashobora kugira umunezero ko yaramaze kuguta kukuri, yaramaze kumenya ukuri kw'Imana. Ntibikunda munamuhangaramwa rero nakutana anasamu, urashobora kumura kuvuga ati n'uyu yafahe. Kubera iki? Igihe yakizwa Imana yaramwogeje. Imana ishimwe. None ushaka kuheba icyo ushaka kugira ngo ugiheberende ko ari ugishaka, ko atawundi Imana izogiha atari wewe. Yacyandikiye wewe, uzogihabwa no kwihangana nuko risezerana Imana yagusezeraniye. Umwana w'Imana ni witega Imana. Itega Imana. Nta bundi buhinga buhari, nta yindi chapatore dufise. Nimba Imana yaramaze kutwakira, yaratwakiriye ntizosubira inyuma. Kera twakunda kuvuga ati naravuye mu isi kandi nikiraro najabukiye ko nasize ndakibomoye, sinzosubirayo. Nzokwamishwa ivyamwa no kwihangana. Ivyamwa nzobijya kubwo kwihangana. Iki Imana izoma kugubuntu nzocakira, ariko ndafise n'ivyo mu rugendo nzohabwa kubwo kwihangana. Birahari. Reka kwibwira ngo vyose ngo n'ivyamasezerano gusa, ngo ivyo hariyo n'ivyo uzojya kubera wihangana. Ikiwemeza yuko utereza kwihangana nuko n'Uwimana itarabiguha, yuko ishaka yuko bihabwa no kwihangana. Amen. Ni bande bashaka urubanza rubakiza vy'ukuri? Ni gushaka ushaka urubanza rugukiza. Gumya. Yesu nimba yaraduciriye umugani yaho tubwiye kugira ngo tubwire Imana tuti turakeneye kutunezereza. Uyu ahantu higisha ibintu byinshi, haranakwemeza yuko bidakonta gusa ku bugombe bw'Imana, hariho n'ivyo Imana igukorera kubera ubigomba wewe. Uyu mufakazi niwe yagezanya mbwiye ati nshaka ibi Mana, ibi ntavyo nshaka mu buzima bwanje, ngomba ibi. Amen. Imana ibahezagire. Nizere yuko mwumvise ikintu Imana yashatse kubaganiriza kuno mugoroba. Sozera kuri uyu murongo cyo dusenga. Zaburi 77, Psalm 27, 13, 14. Handitswe ngo mba narihebuye iyo ntizera. Ni Bibiri. Utizeye urihebura. Uhitamo kimwe muri ivyo bintu. Utizeye ikindi kintu kiza no kwihebura.
rero umviriza, uyu ni Dawidi haheze imyaka n'imyaka ngo ariko aratwereka yuko umuntu agira shwa y'ikintu ashaka. Mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kw'Imana. Mu majambo make nta bindi bintu ukeneye atari ukugira neza ku buzima bwawe kw'Imana. Mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kwihoraho mw'isi y'abakiriho. 14 aha rero abwiye uwundi muntu aheje gushinga intahe. Iyi ni message yabwiye jewe nawe uyu munsi. Ni witege uhoraho, rema umutima wawe uhumure. Ariko araguhumuriza, ntihagire ikintu kimwe kikudestabiliza. Imana irishura. Dawidi reka arakubwira ngo narageza ahantu ho kwihebura, narageza ahantu hananiza, ariko ndashimira Imana yuko nabonye ukugira neza kwayo mw'isi y'abakiriho. Abakiri ariko aravuga ni babandi bamubona atanyisha afise, barasubiye gutemwanya baramubona yuko yayironse. Mba nariyebuye iyo ntizera ko nzobonera kugira neza kuhoraho mw'isi y'abakiriho. Nagomba nakubwire, sinzi eta yiwawe ingene imeze, uko wowe umeze kose, umuryango wowe ukomoka kose, influence yowe ugira ko abaho guha ivyiza, abatoho biguha, aho ugeze hose, nivo yawe y'ubuzima bwawe bwose, ico nzi cyo gihambaye nuko ufise Imana. Imana ishobora kuguha ivyo umuryango utaguhaye, ivyo abana. None je ntiyamaye imodoka papa wanje ataye yaguze. Yarayimpa. Yari uwa mbere muri we umnyakamenge ni Jean Petit. Vie pale mu quartier Fichika. Yendera ko wakonza kuleta moto. Yero koro vraiment ya kwake. Akina ariko nta modoka yazanye mu muryango. Kandi ashima Imana yuko imodoka yayimpereye ko ndumupasiteri mu muryango. Ndababwira ikintu kimwe. Impamvu ndababwira ngo mwihangane kugira Imana ibahinyisho yanyu mwibaza ko ari kubera iki. Ndababwira impamvu. Ikintu cyose Imana ikwishuye warakihanganiye kirakwigisha, kiragukuza. Kandi n'abandi baratemwanya Imana usengiye ariyo. Rero Imana nishobora kuza giturumbuka hataraboneka abantu bakugaye, bagusuzuguye, kugira ngo bige batahure yuko hari Imana yishu. Nicyo cyatumye Yesu bamubwira ngo Lazaro yapfuye, ingo muzure aranka. Avuga ati il faut ko ngenda haheze iminsi kugira ngo shikire na babandi bigize kubananiranye bamenye nuko n'icyafuye ndikapa. Bibwira yuko nkuri bitangaza, bibwira yuko ngabura imikate, bibwira yuko ngwiza amafi, ntibari bwabone inzura umuntu. Shaka yuko cette fois-ci nzura nuwapfuye. Sinzi ikintu Imana igomba kugukorera. Peut-être gene kukuzurira Lazaro, kine kukuzurira cyakindi abandi bose baciriye ko baravuga ati ntacyo azavamo. Ariko Imana irafise impera y'abagororotsi. Amen. Muvyaguruke vuza kusenga isengesho ryo guserebra, ryo gushimira Imana, ryo kwitazira. Itazire yihimbaze mu majambo yawe, mubwire yuko amaherezo azokugirira neza. Amaherezo azokugirira neza. Sinzogira icyo ntinya, Yesu nja naho ugomba, naho nzogenda nkimira, ngukurikira uja. Sinzogira icyo ntinya, Yesu nja naho ugomba, naho nzogenda nkimira, ngukurikira. Ndakugomba mukiza, undongore munzi
utekuru njabutse ndakugomba mukiza undongore munzira shitsa kuri Yorodani utekuru njabo sinzogira ico ntinya Yesu nja naho ugomba gutumira ufata umwanya wo kumubwira, mubwire ivyizigiro bishasha, mubwire kurema, mubwire yuko umukunda, mubwire yuko utazotandukana nawe, mubwire yuko atakintu kimwe gishobora kugukuvangura nawe, mubwire yuko vyose wabiretse kubwiwe, mubwire ko afise agaciro gasumba ikindi kintu cyose, mubwire yuko umufise vyose ubifise. Haleluya, haleluya. Vyizigiro bizima, Kristo muri twebwe ivyizigiro vyo kubona ubwiza. Turagushimiye yuko waduhawe, turagushimiye ko Imana yakuduhaye, turagushimiye ko Imana yakuduhaye. Umwanditsi yaravuze ngo izobura ite kutugaburira vyose muri we, itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese turi hano. Wewe uri hano yatanze umwana wayo ku bwawe. Ni iki kizotuma urwo rubanza rugukiza atarugucira? Ndakubwira azorugucira vuba, azorugucira vuba. Nuko niwitega Imana yawe, ya Mana wasenga, ya Mana waririra, ya Mana iza amosozi yawe, iyo aba ariyo witega. Haleluya. Ducira urubanza rudukiza, ducira urubanza rudukiza. Ndakweretse abana bawe Mana, turakwiteze kuko tubizi neza kudahemuka, tubizi neza kudatetereza. Ndabizi neza yuko ivyo nakurondeye ko nabihawe. Ndafise ivyizigiro vyo kubona ntibi. Haleluya, haleluya, haleluya. Dushitse kuri Yorodani, wongera utujabutse. Fata ukuboko abana bawe abadendebuka wambika inkomezi. Oh, haleluya, haleluya. Cira urubanza rukiza, cira urubanza rwiza abana bawe, urubanza rw'iminsi mikuru, urubanza rwo guhimbagwa, urubanza rw'indirimbo nshasha. Umwana wawe umucira urubanza rumunezereza. Haleluya. Niyo zoba ndiko ndafa, zokubarira ani naho ntari nigeze kugukunda. Ijoro ryiza, ijoro ryo kwishurwa, ijoro ryo kubona urubanza rugukiza, ijoro ry'iminsi mikuru, ijoro ryo guhimbazwa. Haleluya. Ndabaragije Imana n'ijambo ryayo rishobora kubazigama no kubabungabunga rikabashikana mu vyasezerano.
uhoraho abazigame, arinde intambuko zanyu, abahezagire, anezereze imitima yanyu, yuzuze umunezero wanyu. Haleluya. Amarira yanyu ahinduke umunezero, umubabaro wanyu ubuke umunezero w'ibihe bidashira. Uhoraho abazigame, uhoraho abagirire neza. Ijoro ryiza ry'umunezero, y'intsinzi, ryo kugabana, ry'umugabane mushasha. Niwakira indirimbo nshasha muri rino joro, niwakira indirimbo nshasha muri rino joro. Ndakwatuye ku indirimbo nshasha muri rino joro. Naho umunsi ugeze aho ugeze uyu munsi, ndavuze ngo haracari ivyizigiro vyo kumva inkuru nziza. Niyo nzoba ndiko napfa, ntiduhemuka, turacagukunda. Haleluya. Ijoro ryiza, Imana ibahezagire.